hariho amakuru twumva cyane Miss, hari amakuru twumva bisa nkaho umenga birateye amakenga benshi cyane, kandi sijeje nyene ntabitahura, birateye amakenga benshi kuko bavuga yuko mu nyuma habonetse infille yitwa Marvella, biravugwa yuko ari wazoserukira igihugu. Donc haba hariho kuzazandingwa mu bantu bamwe twebwe tutabitahura. Jamais sinari gushaka kwibaza yuko iyo bari kumbwira ngo sinzogenda muri Nigeria. Hama rero ndiko ndasoma iryo kete, hari hinduka vraiment nakubesha kuri moi suis très sérieuse. Hari hinduka je namubonye no munsi tugati Meseloria je ndabizi reka ndabibabwire. Ego afise umutima w'ubumuntu, afise umuntu aciye bugufi, akundana, twenga, ali émotionnel, sans oublier ça. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni en Charlene kuri micro, tukaba turi kuri Peace International TV PI. Muri no mwanya rero tukaba turi mu kiganiro cacu, dufite umutumire ngaha muramubona. C'est une fille très belle, ndibaza sivyo ndinda kubabwira, murabona n'amaso yanyu. Ubundi muraza kunshimira kubona nabazaniye no mutumire no munsi guys. Okay, hanyuma akaba yaduteye iteka akatwitaba, turamushimiye cyane, merci cyane. Ego reka rero tugende tuduge kwijambo, atwibwire, atwidondore n'uwari we, hanyuma tubandanyire n'ikiganiro cacu. Karibu cyane Miss. Karibu gose mwe twidondore. Murakoze cyane. Nitwa Nishimwe Nzirumbanje Claudie Loria, ndi Miss University Africa Burundi 2022. Mfise imyaka 21, ndi umunyeshuri karaheza amashuri kuri Université Lumière de Bujumbura. Hakaba haciye kwezi kurenga ntewe iteka ryo kuba Miss. Murakoze. Miss guys, mwavyumvise uno musi turi kumwe nande na Miss University Africa Burundi. Niteka ridasanzwe ngahi wacu muri PI TV, niteka ridasanzwe cyane, dukomeza kubimushimira bivuye ku mutima. Hanyuma yatubwiye yuko ari Miss University. Miss, wiyumva gute uri Miss University? Uvyumva gute? Donc bimeze gute tubwire? Ni ibintu byiza cyane kuko ni ibintu byanzaniye imigisha muri iyi minsi iheze, vyampaye ama opportunité, hari abantu bashaka kubabona canke batabona. Mugabo n'ukuri iyi titre irafise icimariye, irafise ico imiryango yanyugururiye, bita ntari gushaka kwinjiramwo ntabaye Miss. Donc ego. Wow, Miss, urashobora kutubwira ku kimwe canke bibiri kihigana rya Miss University, ico rivuga ko basi kimwe canke bibiri? Alors Miss University ni compétition iri novuga mu Congereza iri decent, une compétition décente y'impundu zikwije. Mu bisanzwe la compétition vrai ibera muri Nigeria. Hama ngaha rero twaragize compétition yo gutora umurundi kadaserukira igihugu. Rero iyo compétition ni compétition iraba ubwiza n'ubu na l'intelligence, ingene umukobwa yiyumvira, aho kwiyumvira kwiwe hashika. Ni compétition nziza cyane kandi ihesha icubahiro umukobwa. Yego. Merci beaucoup. Donc ni ku rwego rwa Afrika, hama muri Afrika bivanye n'igihugu kimwe bakagenda barakuramwo umwe mu gihugu, hari abatabitahura ko moi. Ashobora kudusigurira neza ni ku gihugu kimwe mbega harimo ibihugu bingahe muri Afrika batanga bangahe kugira ashobora guserukira igihugu cabo? Alors c'est une compétition qui réunit 54 pays africains. Umukobwa mu gihugu kimwe baratora umukobwa umwe aserukira igihugu cabo. Ego nuko bigenda. N'Uburundi rero bwararonse iteka ryo guserukirwa. Ego hama hariho amakuru twumva cyane Miss, hari amakuru twumva bisa nkaho umenga birateye amakenga benshi cyane, kandi sijeje nyene ntabitahura, birateye amakenga benshi kuko bavuga yuko mu nyuma habonetse infille yitwa Marvella, biravugwa yuko ari wazoserukira igihugu.
donc haba hariho kuzazandingwa mu bantu bamwe bamwe twebwe tutabitahura woshobora kudusigurira neza est-ce hakenewe aba Miss babiri ko mbona ko hariho umwe twabonye mu nyuma ya Ciyaza et c'est une fille nawe nyene ari très belle donc hakajaba hariho uzoserukira igihugu hakabaho kandi ni nawewe uguma ngaha wodusigurira neza. Alors ibintu vyabaye mpejeje gutorwa abantu bo muri Nigeria baravuze ati umuntu mwatoye ntitumwapruva kubera hariho critère imwe dafise. Iyo critère rero yavuga ati umukobwa atowe ntabarenza size 10 ni tour de taille canke ego. Hanyuma nko mubibona ndashaka kuba ndayirenza gatoya gato cane. Hanyuma rero baravuga ati swa muturungikira umukurikira mugabo uyo azoguma ari Miss kuko yaratowe kandi yatowe mu gihugu canyu. Alors ingene bimeze ngaha mu Burundi Miss University Africa ni jewe ariko kubera yuko muri Nigeria nta kwije critère yabo baca bavuga ngo muturungikira ukurikira kuri ku rutonde y'ingene badutoye nari uwa mbere Marvela yarankurikira ari uwa kabiri hama ego n'umukobwa mwiza cane rero ni wazosha serukira igihugu muri Nigeria kuko we iyo critère arayikwije izo zose arazifise. Hanyuma rero akaba uko bizogenda jewe ici localement je suis la Miss mais celle qui va aller au Nigeria c'est Marvela. Voilà. Merci beaucoup Miss Loria. Guys, donc ibi bintu ndibaza turaronsa umuco wavyo bivugwa yuko ndabisubiremo kandi bimeze uko donc la Miss elle niwe ari Miss mu Burundi, c'est-à-dire yuko la Miss University Africa c'est Loria, c'est vrai? Ndibaza siniko ndavuga ibitari ivyo, c'est ce que tu as dit. Hanyuma ujye yatowe ubwa kabiri mu nyuma akaba ari wazoserukira igihugu ni wazoserukira igihugu muri Nigeria muri Miss University Africa, mais la Miss yabitubwiye c'est elle bien sûr afise écharpe mabonye. Je pense que ata muntu ndyoshwa guporta iyo écharpe atali Miss. Merci beaucoup Miss Loria. Ariko ndafite ikibazo kimwe Loria. Wiyumvise gute wumvise yuko utazogenda mu higanwa hariya anye utazoserukira igihugu bivanye nuko byumvise babivuze bavuga ati no twebwe dushaka yoza guserukira ino reka abo wamukurikira kubera la taille nkuko wabitubwiye. Loria wotubwira uko wiyumvise mbega bavuga ati novuga gute ntaco urabitubwira washobora kubitubwira Loria? Yego ndibuka umunsi wa binyanonsa il y avait une lettre qui est sortie hari kete ryasohotse barungitse nyene abantu bo muri Nigeria hanyuma rivuga ivyo byose rivuga yuko bataprouve la personne qui a été choisie. Ndiko ndarisoma vraiment je suis tombée de haut narumiwe kandi urumva igihe bantumako bambwira uze kuza c'était mardi juste après natowe vendredi c'était mardi rero ikurikira nzingo peut-être on va signer des contrats canke peut-être pour les avantages j'ai vraiment mu mutwe ngenda ndi bleu hama shitse baravuga twaronskete ribabaje ntangura kwibaza ivyo ari byo mugabo jamais de la vie jamais sinari gushaka kwibaza yuko iyo bari kumbwira ngo sinzogenda muri Nigeria. Hama rero ndiko ndasoma iryo kete narumiwe no kuri visage yanje ngira umuntu ari gushaka kwibona yuko vraiment sindiko ndatabura yuko biraba je mugabo urumva nkavuga nti sindavyumva ntitabitahura. Hanyuma nkagumana quand même mfise espoir muri jewe nkavuga nti bon reka basi ko bizoba muri Novembre tugerageze tubabwire yuko nzoba nagabanyije ibiro nzoba nagize iki. Hanyuma ntaguciriyemwo par rapport yuko yarameze je naramubonye par rapport yuko yarameze muri Miss University ndabona yuko hari hinduka vraiment nakubesha kuri moi suis très sérieuse hari hinduka je namubonye no musi tugati mais c'est Loria. Donc ni bya bindi byose ikintu cyose nugushaka vraiment elle a changé ndabona yuko hari ibiro byagabanutse c'est sûr ni ndabivuga nk'obitsi. Okay, pardon ndaguciriyemwe ariko urashaka kubandanya. Ego hanyuma bariko barabimbwira nyine nabwe ndumigwa ndafundagumana kaispa ndavuga nti turabe basi yuko muri Novembre ivyo biro bashaka biveko bitazaba vyavuyeko. Hanyuma mugabo baravuga ati nta mwanya uhari nta mwanya mufise hari ama video bategeza gusohoka hari amafoto mutegeza kugira tout ça et
ngene nagiye kwisanta bamaze kubisohora ahubwo bamaze kubivuga c'était le samedi qui suivait icari kigoye c'était de mardi à samedi twarahura n'abantu bakambwira uzogenda muri Nigeria tuzoguherekeza tuzogira iki je ndazi ko ntazojayo c'était très difficile kwigirisha c'était très difficile kuko urumva j'avais pas le droit yo kubivuga bitarasohoka communiqué officiel itarasohoka yego communication c'est samedi je nabimenye mardi umutima ukomeye Loria no kugerageza hanyuma rero muri iyo minsi yo intervalle y'imisi ine niho vraiment vyari bigoye kumva umengo nzohava ndeseva abantu kumva umengo abantu bazohava bababara kumva umengo abantu bose banshigikiye tellement ari benshi kandi nanje ntari niteze ndavuga nti yari iteka ryo guserukira igihugu quand même mu mahanga so kucubona rero ngo abantu barasohoye communiqué abantu bazotangura kuvyumva bazobibona bizosohoka deja n'umunsi vyasohoka navuga nti ibintu biranyarutse vraiment biranyarutse c'est décevant birababaje mugabo heureusement Imana yaramfashije vraiment navyakiriye neza n'abantu bambonye ngira barumirwa baratangara rero n'abantu batinya kunyandikira bibaza ngo ndababaye cane abandi bagaca ku bandi turi proche murabe Loria ameze neza ameze nabi ameze gute c'était difficile mugabo quand même Imana yaramfashije vraiment ndavyakira neza narize gufata ibintu byose positivement et je me dis yuko si ça s'est passé c'est parce qu'il y a une raison kandi la meilleure des raisons quoi et que le meilleur est à venir qu'on a vyanditse yego wow aratubwiye ikintu gikomeye cyane navuze yuko ikintu cyose nta kibera ubusa hari impamvu ikintu kiba kandi je navuga yuko ari umukobwa afite umutima ukomeye kuko kumenya ikintu avant ni ikintu ukakimenya ava mugabo ugahura n'abantu bagakomeza bakubwira ariko ukagumana umutima ukavuga ati nola uramaze kumenya ukuri me akaguma moi je pense pas que nari kubishobora sindi nuko nyene sinzi ego hanyuma Loria basi ni ikihe kintu twavyumvise ivyo byose vyabaye ariko basi ni ikihe kintu wogira icyo utanze basi parce que wewe urafise experience muri ivyo bintu ubu unye urafise experience washobora meme no kubwira uwundi mukobwa yitegura kuja mu hingano kuko hariho benshi bica bideseva ubu unye tumaze igihe twumva yuko kuja muri Miss ni ibintu bigoye kuko benshi baranatinya ubunye kuko avuga ati non nje kujayo kumaramara basi tu peux encourager au moins ou encourager nkuko wewe wagumije umutima kandi utere n'intege n'abariko bashaka kuja muri Miss kuko mu Miss z'abazotegura Miss Burundi kugira ngo basi dushobora kuboronka igihugu gishobora kuronka abaserukira Burundi urashobora kugira icyo utanze nk'iciyumviro kubigeme cyane kandi ugire nabo uhe n'impanuro kuko birababaza umutima comme tu l'as dit uhe n'impanuro abategura ayo ma organisation ugira icyo utubwiye Loria ico nobwira deja abakobwa bashaka kuja mu makompetisiyo y'aba Miss wewe nimba muri wewe wumva ubishaka ntihagire umuntu n'umwe azoguhagarika utogwa udatogwa jewe sinigeze nja muri Miss University mfise mu mutwe ko ntegeza kuba wa mbere ico kirazira nukugenda dans la perspective yuko naho utaba wa mbere soit tuzomenyana n'umuntu azogufasha gushika ushaka soit tuzomenyana n'abantu abakobwa muba muri kumwe nkanje personnellement abakobwa twari kumwe en Charlène y compris n'abantu banyigishije ibintu vraiment n'abantu banyigishije ibintu urahindura la vision ngene ubona ubuzima urahindura ingene wiyumvira hari ibintu utaba wibaza ko bihari mu buzima nta kintu ushobora kuburukurayo donc déjà umuntu yashatse kujayo wumva muri wowe bishaka ko nanje yewe nagiyeyo mu mutima vraiment vyanse numva yuko ntiyandikishije sindyama donc wumva bishaka ntihagire umuntu akudécourage bazofuma bakwankira kujayo bakwankire muri présélection bagiriki ariko ntihazobura ikintu ukurayo wewe raba twari kumwe muri Miss no mu Miss nahaza présenter no mu Miss vous êtes une présentatrice d'une télé en ligne donc ikintu cyose nibaze yuko bizana n'imigisha en tout cas faut pas avoir peur de foncer faut oser ikintu wumva gishaka vraiment tente ntavyumenya ntubuzi biri inyuma jewe sinarinzi ko nzoba ndi Miss
sinari nzi ko bazontora, sinari nzi yuko ibintu ndiko ndacamwo ubu vyonshikira. En tout cas, on a été yabaye compétition muri août, nk'ubu ari kumbaza muri juillet ati bari kwibona ngaho no munsi jamais. Donc ibintu birashobora guhinduka dans un laps de temps. Hama rero ico nobwira naho abantu bagira ama organisation, twege quand même on a eu la chance abantu bari muri organisation yacu n'abantu badufashe neza, n'abantu batwumviriza, n'abantu batuna en compte n'ivyo twiyumvira n'ingene n'ivyo duresenta. Rero nohumiriza abandi bari mu yandi ma organisation yo kushira mu mutima. Hanyuma ibintu nk'ivyo vyanshikiye jewe, peut-être à l'avenir sindiko ndagiriza abo muri organisation ya Miss University Africa Burundi, kuko nabo nyene baratangaye, nabo ntavyo bari bazi, n'ibintu vyavuye muri Nigeria. Hariho n'abantu bashobora kubiba bibaza yuko ari amanyanga yo ngaha mu Burundi, mais non, jewe vraiment nimba hari ntabizi sawa, mugabo je nzi yuko vyavuye muri Nigeria. Donc nibaza yuko à l'avenir bovugana neza cane nabo n'abakure nabo mu mahanga, bakaba sûr y'ibintu y'amakritère bakeneye, bakerekana amafoto y'abantu batowe, bakabaza ati muri présélection dufise aba, est-ce que barafise amachance bose, est-ce que ntawo mubona abuze ikintu canke adakwije ikintu. Ico gusa vraiment, sinon twege twaragize Imana twaronse organisation idufata neza, batwitayeho, batubaza ngene tumerewe, qui tenait en compte vraiment de ce qu'on ressentait. Voilà. Merci beaucoup Loria. Nkuko yabivuze Mosi narindi muri finale ya Miss University Africa. Nari mfise iryo teka, nari natewe iryo teka, narimwo twari kumwe. Pour moi novuga yuko agira babwira ikintu. Charlène était notre rayon de soleil muri Miss University. Ata Jenny twatwenga. Voilà. Voilà ndetse. Merci beaucoup Loria, mwavyumvise quand même, urumva nivyo bindi yavuga, ntawuri icakurayo, urahakura même l'humour, ugatwenga abagenzi, kahakura ibintu byose bishoboka. Merci beaucoup Loria, kazimana ko wakagumanye. Ego hanyuma nariko ndavuga yuko nari muri finale ya Miss University. Kuri Loria ico novuga namubonye ko nuko ari umuntu ari afise umutima urumva basha afise umutima, je sais pas uko nobivuga, gusa wumve yuko wa mutima w'ubumuntu, umutima w'ubumuntu arawufise. Nije nobivuga ndiko ndabibabwira nk'ubizi, inkuru yibaza uyizi, by'ukuri ukeneye kumenya amakuru y'ukuru yabaza uyazi. Si kuvuga ngo yarabiri ari hariya na nubu ni kari, ndazi yuko ni wa muntu utogira ikibazo ngo umwiture ariko kugufasha apfuma yiyima. Ndakubesheye ntabyuzi kandi nawe ubizi, ndazi ntabyo wababwira, je ndabizi reka ndabibabwira. Ego afise umutima w'ubumuntu, afise umuntu aciye bugufi, akundana, twenga, ari émotionnel, sans oublier ça. Ego hanyuma reka tumere nk'abarangije dusozera ikiganiro cacu. Mwavyumvise la Miss Loria Nishimwe, irindi naryo ni gute? Biragoye kuyafata yose, bwa kafe kubabwiye Nishimwe Nzirumbanje Claudie Loria. Oya musubire ngo twumve, mubisubire je sinabishobora. Ego hanyuma turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye. Twari kumwe na Miss Loria Nishimwe Nzirumbanje Claudia, nabitoye sha. Akaba ariho twari turi kumwe ngaha kuri televiziyo ya Peace International PITV. Turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye, ariko reka genda hagize icyo tubwiye cyanyuma akajambo kamwe. Loria tubwira ikintu wewe wumva wovuga muri uno mwanya, icari cyose. Jewe nuko nta kindi nzoguma mvuga gushika abantu bashigikiye ukuntu mungana, ni ibintu nanje ntatahuye gushika n'ubu ntashobora kumva, sinzi ryari nzohereza kubashimira, ntabyo nzi. Mugabo jusqu'à maintenant je vous dis merci. Je suis vraiment désolée kubona ntashoboye kuja muri Nigeria kubaserukira, mugabo I believe yuko Imana iduteguriye vyiza kurusha. Hanyuma nagira nshimire n'umukameraman yatufilmye yitwa Papi Galaxy, nawe nyene n'umukameraman wa top. Yego vraiment. Mwakoze.
Ego hama twankoraje kandi la Miss azoduserukira mu gihugu aduserukira igihugu cacu turamwankorajije Imana izo muje imbere azaduserukire neza kandi azabikorana umutima mu nda kuko turamwishimira cyane Imana ibahezagire rero murakoze gose kuba mushaka c'est Loria Miss Loria peut-être arafise ama platforms yiwe murashaka kumukurikirana ashaka kubibabwira si biri nécessaire umva biri nécessaire galore Okay, ashaka kubabwira aho mushaka kumukurikiranira ukeneye kumwandikira kumuvugisha sha araganiriza ntagayana ico ndakizi. Kuri Instagram nitwa Loria avec Aditatu. Kuri Twitter ni Loria Nishimwe. Kuri Facebook ni Loria Nishimwe. Nits. Voilà, merci beaucoup rero turabashimiye mukomeze kudukurikirana ku biganiro byacu mukomeze kugira subscribe kugira ngo mushobore kubandanya muronka ibiganiro biryoshe tuzoza dushaka ibiganiro biryoshe bisumba nibi ico no munsi cyo ndazi ko ndakeneye ko tubona ma commentaire yanyu turabashimiye cyane rero kubona mwadukurikiranye Imana ibaho mugisha dusubire mu kiganiro gikurikira ciao ciao guys ndabakunda cyane